nidutabaye. Rero ijambo ritubwiye ngo hahirwa abatekereza kuko ari bo bazoragwa isi. Iyi si ivugwa ni isi nshasha. Imana yacu nidutabare. Bene data bakunzi ba kino kiganiro igitondo gishasha. Rero aha bibonekana yuko uyu muntu iyi ntambwe ageze ko yitwereka yuko hariho impinduka zabaye. Uku gutekereza uvyiyumviriye neza ntivyerekana yuko ari uguhirwa, ari amahirwe. Imana yacu nidutabare. Bene data bakunzi ba kino kiganiro igitondo gishasha, kuko umuntu anumye ivyiwe biragenda uko nyene, ivyiwe biratwarwa, ivyiwe biribwa. Imana yacu nidutabare. Bene data bakunzi ba kino kiganiro igitondo gishasha, umuntu atekereza ararenganywa, ntavuga, ararenganywa, ntitwara. Rero intambwe tuko turarabira hamwe ivuga ngo hahirwa abatekereza canke abatuje, itwereka yuko hariho impinduka zabaye. Uyu muntu yarahindutse mu ngeso. Bitwereka yuko mu buzima bwiwe hariho impinduka zabaye. Uko bari bamuzi, uko yavuga, uko yitwara, inyifato ziwe, ukuntu yasinda, ukuntu yavuga nabi, ukuntu yatukana abantu, uyu muntu aba ageze igihe za ngeso mbi zose yari afise, novuga ngo zasharira, zari zirura, zari zibaba, zari zibishe, zari zimeze nk'amahwa acumita mu mitima y'ababanye. Haciye hose ugasanga nta muntu yomuha nigwere. Uyu muntu hagaze igihe bavuga ngo naka asigaye ari ntungane. Imana yacu nidutabare. Bene data bakunzi ba kino kiganiro igitondo gishasha cacu cuno munsi, iyi ntambwe yose uko turavuga ko yerekana yuko umuntu aba yagize aba yahindutse, haba hariho ivyahindutse muri ya nyifato yiwe, muri za ngeso ziwe, muri za ngendo ziwe. Uyu muntu aba yahindutse, abasigaye novuga ngo yamazwe amanyama. Kameremere y'umubiri iri muri we yahora imukoresha, yahora imugaba, yahora imutwara mu vyaha, yahora ituma yama ari umuntu asinda, yahora imutera inyota yo kuja mu vyaha. Uyu muntu hageze igihe atekereza, hageze igihe atuza. Kubera iki? Ya kameremere y'umubiri yari imeze nk'imoteri yuzuyemwo novuga ngo uburakari, yuzuyemwo ibishavu, yuzuyemwo ibisazi. Dukoresha ibisazi. Iyi kameremere y'ivyaha yahora muri we yari imeze nk'imoteri yuzuye ibisazi. Nivyo vyamucanira, nivyo vyamutegeka, nivyo vyamugaba, nivyo vyamutwara iyo vyishakiye, nivyo vyatuma acumura, nivyo vyatuma yaba umuntu adashoboka, nivyo vyatuma aba umuntu w'ikigonde, nivyo vyatuma uyu muntu aba inkozi y'ikibi. Ibi bintu vya kameremere y'icaha yahora iri muri we nivyo vyahora bituma bavuga ngo urya muntu ntashoboka, urya muntu ni intagondwa, urya muntu ni kigonde, urya muntu n'umuntu mubi. Ariko mugabo sete fwasi, kuko yamaze gutangura kandi yatanguye neza iyi processus ijana abantu kukuba abahirwe bakwije vyangombwa mu bwami bwo mwijuru. Uyu muntu rero ageze kuri etape abantu bamubona bakavuga ati ko naka asigaye yahindutse. Uzi ko naka yahindutse, uzi ko naka asigaye yakira abantu neza, uzi ko naka asigaye ari umuntu w'umugwaneza, uzi ko naka asigaye ari umuntu w'umutima mwiza, uzi ko naka asigaye ari umuntu w'umwizigirwa. Nibagiriye telefoni impande yiwe, ndagenda ndagaruka ntiyayiba,
kandi naka ejo bundi yavuze ko atawundi muntu yamwibye telefone kiretse wenyine. Uzi ko naka yahindutse muri ibyo yavuze ngo narahinduwe na Yesu, Imana yacu nidutabare. Ngo ariko ukuntu nahinduwe abantu ntibazi ngo vyagenze gute, bagiye babona namaze guhinduka ntibazi ngo vyagenze gute. Formule ingene Imana yabigenjeje ntabyo bazi. Imana yacu nidutabare bene data bakunzi ba kino kiganiro, igitondo gishasha cacu cuno musi. Uyu muntu rero asigaye atekereza, asigaye atuje, asigaye atekanye, ameze nk'umuntu yahora agwaye ingwara z'ibisazi, zo kwiruka, zo gukubita abantu, zo guterana amabuye, zo kumenagura ibintu. Hanyuma bamaze kumujana kwa rojanti, bakamuvura, agaca agaruka mw'ikartier atuje, atekereje, ameze neza, yambaye neza, aberewe, aganiriza abantu bose, amwenyura, atwengera abantu nabo babibona nk'igitangaza, ati mbega vyoba vyagenze gute ngo naka atekereze, atuze, abe umuntu w'intungane, abe umuntu w'agahore, vyoba vyagenze gute? Ubwo sinoba nihenze, ubwo uyu muntu niwe canke siwe? Imana yacu nidutabare bene data bakunzi ba kino kiganiro igitondo gishasha. Burya rero ibi nivyo biba iyo umuntu amaze guca kuri za ntambwe zibiri tumaze kubona, iyo umuntu amaze gutunuzwa n'ivyaha vyiwe, iyo umuntu amaze kwihana ivyaha vyiwe, iyo umuntu amaze guhamagara Imana ngo ize izanywe no gukuraho amafuti yafutanije ngo imwezi mutunganye, akihana neza, iki nico gikurikira, aronka amahoro. Kandi aronse amahoro nawe aca umugende ujana amahoro mu bandi, acagiriranira amahoro n'abantu bose. Abantu baraheze bakamenya ngo naka n'umukizwa, naka yarahindutse, naka n'intungane, naka nakiri wundi, naka yarahinduriwe izina, naka n'umukozi w'Imana, naka asigaye yitwa pasiteri, naka asigaye yitwa patiri, naka basigaye bamwita masera. Kubera iki? Ayo si amazina bita imvayi izo arizo zose, si amazina bita abantu abo aribo bose bo mw'ibarabara, ni amazina bita abantu bivanye n'inyifato n'ingeso zabo n'imvugo zabo, ibikorwa vyabo vyerekana ko babaye inyegu y'Imana. Imana yacu nidutabare bene data bakunzi ba kino kiganiro igitondo gishasha.